Mwaramutse hari abantu bacandika vya bintu sinzi ko ari iterabwoba canke ko ubwoba bubarimwo ngo leta irakomeye, leta ntikinishwa, ngo ahora bazohagusanga bazogukura mu nzu. Harimwo n'umuntu avuga ko ari muri Texas yandika ibintu nk'ibi. Sha wewe uri muri Texas ndaje ndamubura ko ari gutera indoro nyinshi kuri internet. Wewe uri muri Texas urumva yuko abantu bobaho bacecetse. Texas Amerika bita ngo the land of the free, abantu bari libre. Texas iri mu ma state yihagaze ko pana za state bita ngo ni blue state ni red state, abantu baba bahagaze bwuma. Wowe umva yuko abantu muri Texas boza baraceceka ngo Biden ni watwara Trump ni watwara, no, they talk. Okay, reka muno muse mfate angle yindi kana nafata angle ntibonshikira, reka dufate ko bamfashe banyishe, so what, ndapfuye se fini, nubundi nzopfa, none we ntuzopfa, bo ntibazopfa, ndagenda nkazibira iki wanje ubundi akazozibira iki wiwe, big deal. C'est comme c'est pas nk'umuntu muhuriye c'est pas ahantu ariko aja mu gisagara aragusaba lift ukamudeplaza, yari kagira n'amaguru cyane n'ikinga, uramufashije gusa ni déplacement n'ubundi yari gushikayo nubwo tomutwara yari gushikayo gusa umunyarukije gushikayo ningoga mugabo fendefe yaragiyeyo. Fendefe tugiye mu kuzimu twese ubaye uranjana hakiri kare, très bien, nawe uzonsanga undi munsi nibisanzwe, who cares. Ibintu byo kumva muzopfa epi abari kwa mu bantu mufite ubwoba bumwe, ubwoba bw'intama ko ntuzeye icyo bita life expectancy cyangwa espoir de vie ningahe mu Burundi 66 abandi bashye mu 82 kandi bavuga ibihugu bavuga kandi muri Amerika kwanza ningahe. USA niho ahantu abantu bavuga bafite liberté d'expression ni 79. None kuki abanyamerika baramba kubasumbya kandi mwe mucecetse abo bavuga. Reka toye muri Kenya murakunze kubona ko abantu bama bahagurutse bati ruto bivuze sivyo. Muri Kenya ni 64. Okay, ntabwo ari myinshi. Medantureka kuvuga no kutavuga, so what, kunyica no kutanyica, so what, uranyica nkagenda ntabwo kazosanga yundi munsi. So ntabwo buri kintu kose umuntu agakora baranyica. Come on now. Yeah, najya mu Burundi abantu baravuga, none bajya abantu ze bafite kumara ntibari mu Burundi ntibavuga, none ko bavuga poniyo babica bazogenda bazibira icabo naho bazobasanga undi munsi bazibira icabo, so what. Bo bajya ba Gabriel Rufyiri nubwo ntaruze kumumva ntaravuga, niho bamwica azogenda azibira icabo, wamugaro ico turazimaze kumumva mugabo naye navuga yanose umwanya bazomwica hanyuma azibira iciwe kindi gisigaye cyuguruye. Et puis hari abantu benshi bari bazi ko bazonzotanga gupfa. Ndabazi benshi bari bagitse ko bazonyica, nubwo n'abantu benshi kwanza bagenda barampigira ngo umunsi washitse hano tuzokwica cyane tuzokorera nabi. Abo bantu ndabazi bonse ko navyo ntanzi Rwanda bafite nabo nkibuka hazi imyaka 30 bamwe barantanze mu kuzimu dude. Okay, bamwe barantanze ivyo kwa ngo umwaka bazonyica azokwica, it's okay, upfuye urapfuka arengana. Et puis ndabisubiremo senete kwa ijya sina leta itagira amavuta, ntigire umunyu, ntigire petrole, ntigire ibarabara, ntigire n'importe quoi, ntibagire indege badeplace bazoro indege kuza baraza guhigahiga abantu bagiye hirya no hino baduhigahiga canke bakwishe banyishe ibibazo ndiko ndavuga bizoba bikize. Mbega nenda yabivuze ko wica insaku tica ico yabitse. Okay, ubona umugani w'ikirundi twe turi kuvuga ibintu bibi ko mu Burundi nawe kazana byo kwicana. Ivyo bibazo niyo wanyica ipetrole zo kiraribonetse, niba zo kiraribonetse bon sinovuga ngo nuko no kwitanga mugabo no shaka ngapfa ku Barundi bakibaronka petrole bakaronka amadevize bakaronka amabarabara kubakwa bajya bafunzwe bagafungurwa abantu bicwaga kwicwa bafatwa ku nguvu gufatwa ku nguvu. Numvise umudame yafashe ku nguvu n'umuganga wiwe imbonera kure bariko baha training y'ubukozi bw'ikibi. So no ivyo kuvyo gukanga ngo bazokwica baraza bice, niba ari solution y'ubundi yobonetse baraza bahitane bantware jewe n'ubundi nzopfa n'ubundi. Edayo naganda bamenyeshe nk'umuntu stoke nka jewe mfuye ubuvyo ari vyiza gusumvya aho nzopfa ndiko ndi hagarika ko nk'abantu babasaza. Genda by'abantu babasaza munyihangane cyane, ndababara cyane. Nafise umugenzi muri Cape Town, umugore we yambwiye ukuntu yapfuye afise nyambari Parkinson disease na dementia, numva birambabaje cyane ku buryo bwa tigwara mu ruhuye. Ntimuze ko asaza kenshi na kenshi abantu bangura mu ruhuye ko yahangayitse cyane ijya myaka ya nyuma ingahe. So unyishe nk'imeze uko nk'ingo ndatembera ukankubita nk'urusongaha, très bien, good death, arufugwiza cyane ahubwo. So toka kule.
mugire umunsi mwiza. Okay, ni weekend guys, ni murandi minsi ni weekend, okay? Ni weekend mumererwe neza. Muga abantu muri hanze birambabaza cyane kuko bo sinzi yego ndabitahura bamwe yego nimwagiye hanze mutize birumvikana mugabo duze bamugura amaradiyo bo none muramenya icyongereza mushaka kumviza CNN mumvize ingene baharira mumvize zigeza Fox News mumvize baharira murabigano bita The Views murakuntu batuka Trump. Okay, Fox News bahora batuka Biden, murabe abandi bantu bariko batuka Trump, abantu bose ba leftist ba Hassan Paika, abandi boku n'abagoshiste n'abo kuri droite gihe Trump bamwidodombera, murabe bataka Carson. People are talking, dude. Kuna abantu baguma bagenda nk'intama n'ibishoboka. Mugabo murabe mwige, come on dude. Uri muri Texas kameme. You should be better than this. Right? So, mugire umunsi mwiza.